muga twebwe iwacu ubu nabo barabashamo udufaranga dukeya baracitse intege none ubushira amafaranga gute mu artiste baguma bashihana abartiste bigaragara ko mengo nta mbono bafise mu kino gihe abandi atipe wo mu Rwanda bajeje ubundi Abris Melody bajeje ubundi aba bana bo muri Tanzania bamwe bamwe baje mu nyuma zanyu ni zino nduru rero ni zino nduru baje bafise imbono bakavuga bati eske ni dukorane nabande kugira ngo ibikorwa byacu bigaragare hari amaradiyo hari ama TV online hari aba promoters abo bantu baratahura cyane ko aba artiste atamafaranga bamwe bamwe baba bafise bagitangura ariko bamaze kuyaronka niba aba artiste baca bagira gute baca bahumugongo bano bamenyesha makuru baca bahumugongo ano maradiyo baca bahumugongo bano promoters baca bahumugongo umuntu wese afise ahuriye nabo kubera bumva ko bashitse kino gihe nivyo harabagiye bararonka ibiteramo za Belgique abagiye bararonka ibiteramo za Dubai abagiye bararonka ibiteramo mu bihugu bitandukanye bano ba artiste mu bagarutse babaye ba king. Uyu ni Edisson yahoze aho yagize icavuga nyuma y'ubutumwa umuririmbyi Sabisa Turamabafre yaraye ashikirije ku rubuga rwa Facebook yavuga ibintu byinshi bitandukanye ntodo ndagora ngo mare ariko Edisson yahoze bivanye nuko icuka hagati yabo kigeze kuba gitoseka igihe kimwe ariko mu nyombiza kujya ku murongo n'ubutsinda ariko uko byaba byaragenze neza yagize ico abivuga ko nicyo cyaka wumvirize hanyuma uze gusika comment yawe unatubwire uko wumva ikibazo cy'ibi bintu icokogwa intandaro ya byose ni Trace Awards Uburundi bufise 0 nomination 0 invitation ubyumve neza hanyuma uze gukomentinga wamaze kuba wumva impamvu nyamukuru urakoze cyane ndi kwa Fulgence Mika ukande like comment na subscribe maze usange tuti n'abagenzi dukomeze kubaka uruganda rwa entertainment turi hamwe maze ibintu bikomeze kuba bifata umurongo hari bikomeje kwangirika muntu mbere yuko tumaze imisi turi mu gacerere bimwe bipararangana mu muziki bimwe bipararangana sinzi urakunda gukoresha ngo bombora no kuri mwarakoze kumba hafi mwarakoze gukomeza gusangiza amakuru tubashikiriza abandi page igeze ku rugezo rushimishije iyo ndiko ndahangana n'ama magazine cyangwa ibinyamakuru bikomeye ngaho mu Burundi nkabona nguma nduga ni ibintu byo gushima Imana page imaze imisi hura n'ibibazo yarahuye n'ibisanga byinshi mugabo mu nyuma Facebook baradufatira ibihano ariko nubwo badufata ibihano barasuye kutezura bivanya n'abantu baguma bayi reportinga ariko biragoye kugara biragoye kugara umugisha Imana yagize gute yugururiye umuntu page mu bihumbi 420 na hafi 430 ntabwo ndi umuririmbyi ntabwo ndi umuntu ufata ndi umustar wa wundi asohora indirimbo nyuma y'amezi birangahe uya namakuru ndabashikiriza hanyuma nkabona bigenda neza hama ikindi ni page nofata ko efiste aho yakuye aba artiste iranabashikana nubwo hari bamwe usanga batavyumva nubwo basanga hari bamwe batavyumva ni page nofata ko yakoze igihe kirekire itinjiza amafaranga mu neza y'aba artiste b'igihugu ni page yamaze igihe kirekire iri kwirakora mugabe gakora na cyane irondera neza y'aba artiste b'igihugu Naftalo from Kenya Nairobi no Burundi n'igena ari Kenya twagiranye ibihe byiza merci beaucoup rero muri rusangi nanditse title mvuga ni iyo umurwayi yanse kunywa umuti araremba iyo umurwayi yanse kunywa umuti araremba iyo komeje kwanka gose muvira nko gupfa neza kubona Safi agira comment muri post naringize mu nyuma arayifuta avuga ngo nabuze ama commentaire ngo reka ngo akomante hanyuma ngo ndonka ama comment ivyo je narabirengeye bro yari ibintu kino gihe narengeye ibintu byo kuvuga ngo ntanzi inkuru nkeneye commentaire igihumbi nkeneye turi muri business byo nanyohera cyane gusumba abarundi bamaze kumva ko bari muri business twakoze ibiganiro byinshi ngaho mu Burundi dutanga impanuro ku artiste kugira ngo
babe international, bareke kuguma baraba loko bo ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Benshi turazi ko twavuga tuti hari aba artiste batagikeneye promotion ngaho mu Burundi, ahubwo yagize cover coming soon y'indirimbo igira isohoke tugira tuti ayisohora ryari tuyisangiza abakunzi bo muziki w'u Burundi. You know, hari n'abandi kandi bagira bati reka dusohora indirimbo tubanze twirondeze. Bararuha cyane kuko umartiste akicirondeza araruha cyane. Umartiste akicirondeza araruha iyo ariko ararondera promotion. I know kuko ntabaremeza abafana abakunzi b'umuziki w'u Burundi. Ni nabo nakunda guhamagarira kenshi Pablo Tiken from Dubai, ndabona araje ku murongo. Numwe mu artiste baba legend, nubwo rimwe na rimwe usanga hari ibiko biratogwa ngaho mu Burundi mbwa bano ba legend bakibagirwa. Wanashimwe ugasanga hari n'abariko barabahanga. Numwe mu artiste bafashe indege kera berekeza Dubai, hanyuma kino gihe mu artiste afise maison en etage ngaho Munyabugete. Ya, nukuvuga iki karagaciyemwo vuga nti jambo sana Pablo Tiken. Ndiko ndavuga twatanze umuti kenshi w'ivyokorwa mu muziki, twatanze umuti kenshi kuko nibuka ko je natangwa ivy'itangazamakuru c'était en 2014 vers la fin août 2014. Ninjwemo na Lenova Radio Culture nibaza ko ari ahantu nakoreye ibikorwa byinshi cyane byo kumenyekanisha umuziki w'u Burundi. Aba artiste bamwe natanguye guhereza ibiganiro ku ncuro ya mbere, ndanabavuga amazina bamwe ngabo niyuka. Ndibuka D1 yiga kuri lycée Gisenyi, mu biganiro byinshi twakoranye yagiye arabigaruka ko yazakunda abatarasohora indirimbo nimwe ngaho kuri Radio Culture. Numwe mu artiste nahaye impanuro arazumva. D1 nije mumenyesha amakuru yatanguye kumuhereza ikiganiro cy'umuziki cya mbere ngaho kuri Radio Culture, cyari kiri kiganiro cyitwa Buja Times. Hari n'abandi baza tugatangura ibiganiro mu kiganiro cyitwa Saturday Morning, nibaza ko benshi muvyibuka. Simba njinga ngo mvuge nakoze ibintu kuko ndazi ko haraba abakunzi b'umuziki w'u Burundi baje mu nyuma batazi umu artiste yavuye he, ni bande bagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo babaho ico bari. Nkuko Landry Mugisha ataoja ku ruhande avuge ko atakoze ibintu bikomeye cyane biciye kuri CCB FM Plus, aduza baba Satbi, aduza baba Edisson, aduza baba artiste batandukanye twagiye tubona bagiye baca mu minwe yiwe kino gihe afisa net. Aneyo na cyane cyane mbono yiwe kandi yakoze ibintu bikomeye cyane no kino gihe hari muri business. Birambabaza cyane kuba hari aba artiste bakikidoga twararusha kuraho mu myaka ingana kuraho. Nta mumenyesha amakuru yigeze yibukwa n'umu artiste turetse aba artiste bamwe tufate nka Natasha fata bamenyesha amakuru akavuga ati okay je nimba Imana yampezagiye tujane Kampala, tujane Tanzania, tujane hehe, akavuga ati ndakokone sivyo mwa muriko murakora. Ariko nagenda babwire ko amaradiyo ngaho mu Burundi aritanga, akora mu bwitange. Aba bari artiste bariko baridoga nitwagaragaye muri Trust Award, nitwagaragaye n'aba artiste baronse ama opportunité, baronse uburyo bwinshi bwo gushika kure, bwo kubyaza umusaruro ibikorwa barimwo, bwo kwagura imbibe, ariko babipfusha ubusa. Ubwibone bwo kubona ko barenganye, bwo kubona ko aho bageze bikwiye, bwo kubona ko nimba bazwi Makamba birakwiye, bazwi Gitega birakwiye, bazwi Karuzi birakwiye, bazwi Bujumbura birakwiye, bakaca batangura kuvyimba bakumva ko vyose barangiye. No kudakorera hamwe, akumva ko we nimba sohoye ihiti imwe hiti zibiri birakwiye, nta muri umunanje nofata, ntabwo no kuyegereza kanaka kandi je kino gihe ndi king. No, ibyo twaratanze impanuro mu biganiro kenshi, ugasanga amaradiyo aratanze imyanya y'amasaha abiri par jour kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Ibiganiro by'umuziki, ivyo biganiro ukanasangana n'abasponsor bafise, ugasanga nta basponsor bafise.
amaradiyo akavuga ati tangaza ibikorwa by'abartiste, tanga ibiganiro, hanyuma dushikire kino gisata ca entertainment. Niba ko abartiste baronka n'amadul y'amamiliyoni, muga ntibibuke ko hari amaradiyo yagize uruhara kugira ngo ayo madul bayagereko. Nibibuke ko hari abapresenta bagize uruhara kugira ngo ayo madul bayashikeko. Aronse deal ya 5 million, deal ya 10 million, nta n'ibihumbi ijana canke amajana abiri bigera biyumvira bwo guhindukira bagere bati reka mfungire envelope amasamiriza ari mu bicantu ca entertainment. Navuga ati nimba naronse 8 million ou 5 million, reka mebe umuriyoni, vuge ni radio reka ndayigenere ibihumbi amajana abiri, iye majana abiri canke ijana n'itanu, sa depa n'uruhara neza na neza bano ba artiste baba bariko baragira gute, baba bariko barakora. Nukuvuga iki, kutibuka bo muba muriko murakorana kugira ngo bakomeze kuba promotinga, kugira ngo bakomeze kubarambara, kugira ngo bakomeze kumva ko ari babantu nyene bafatanye mu mugongo. Aba artiste n'aba president cyangwa amaradiyo, habaye uko amaradiyo aguma pushinga les artistes, muga les artistes ntibahindukire inyuma ngo bibuke bati nimba zino radio zampushinze reka mpindukire, nimba Imana yampeza gengira ico nkora. Nibobura n'urupapuro bagura mu iradiyo, nibobura n'igitoro bagura, na cyane cyane na rege amatara akunda kubura, nibobura naka ikintu ibihumbi ijana byo nyine bashobora gusahiriza mu iradiyo. Ni sponsor amaradiyo n'abantu beza baragira bati okay kufisa yazana nta kibazo. Muga niba aba artiste amaze kuronka amafaranga cabika, ni naca aba artiste bo hanze y'igihugu badusumbije. Ni naco nashatse kugaruka ko mu gihe twagiye turatanga umuti y'ivyokogwa kugira ngo aba artiste neza na neza n'abamenyesha makuru canke n'amaradiyo abakomeze gufatana neza na neza mu nda, bakomeze kuba colesere. Ni bitwavuga tuti umu artiste ariko arakorerwa promo for free. Vyarabaye kenshi mu Burundi aba artiste benshi bakorerwa promo for free, nta mafaranga bari yishwa ibiganiro, kuko par contre mu bindi bihugu amaradiyo aratanga amatarifu, bakavuga ati aba artiste neza na neza kugira ngo bakorerwe promotion amafaranga nta ni kiringo kingana gute nuku yasohoye indirimbo bikenewe ko ndirimbo iposhingwa bimeze uku. Muga ni mu Burundi indirimbo isohotse barayitanga amaradiyo akayiplayinga for free, ibiganiro for free. Muga vyahindukira mu nyuma hagira akantu gakoze, nibo baba DJ Fernando, nibo baba ba Satbi, nibo baba bande benshi usanga basimbira ku mantuze ku ma platform ngo bamenyeshe makuru, nta kintu badufasha. Amaradiyo nta kintu badufasha. Icyoke je naratutswe bikwiye, je narabaye muri bifu n'aba artiste inshuro nyinshi bivanye nuko nariko ndaserura ukuri biranka. Rero gushika ubuje ntaho duhuriye nibi ngibi byo kuvuga ngo ndaja ngaho ngo mfane ngo ngira ikino. Ifo kumenera inda kurukumu aba artiste bonyene ubwabo kugira ngo ntibaba aba artiste bo kugwego mpuzamakungu, nibo babyikoreye bashatse gukora ku giti cyabo no gutanga amategeko kubamenyesha makuru. Aho mu artiste yahindukira mu nyuma akavuga ati isamirizi igomba kumplaying uku, abamenyesha makuru bagomba kugira comment ku bikorwa vyanje uku. Ugasanga mu artiste arahindukiye mu nyuma niwe ariko aratanga orientation kuri company, iradiyo n'amakampani n'abakozi bayo, mugomba kunkorera ibi nibi. Batubaza ati none aba bantu bariko barabahereza amategeko y'ukuntu mugomba kubakorera promotion babarisha ngahe? Kuko iyo umukiriya yarishe aragira gute, aratanga intumbero y'ibintu by'ukuntu bigomba gukorwa. Mugabo ugasanga aba artiste bariko baratanga amategeko kuba promoters ngo mugomba gukora uko. Ugasanga aba artiste bariko baratanga amategeko ku maradiyo ngo mugomba kugira commentaire uko, mugomba kugira uko. Wagenda kuraba mu gitabo neza na neza cyujejwe ivy'ubutunzi, eske uyu muntu izina riri hehe, yarisha ngahe? Zero. Nivyo kutabwizanya ukuri, hanyuma amenyesha makuru bavuga ukuri bagacika bansi kuri bano ba artiste. Se kwasa muzoguma muherekeza abandi mu gihe mutaratera intambwe mu vyiyumviro mu mutwe, mugire muti okay twinjiye mu kazi ka business. Kino gihe mu nyuma harabaye ibintu bijanye nuko aba artiste kugura imodoka ariko kuba hit kugira abakobwa barenze batanu bamukurikirana cyane bamutelefona cyangwa ashobora kuba ajyamanye na maze kubyamana nabo niyo hit.
ubu kino gihe abandi atipe bo mu Rwanda bajeje ubundi Abis Melody bajeje ubundi aba bana bo muri Tanzania bamwe bamwe baje mu nyuma zanyu ni zino nduru rero ni zino nduru baje bafise imbono bakavuga bati eske ni dukorane nabande kugira ngo ibikorwa byacu bigaragare hari amaradiyo hari ama TV online hari aba promoters abo bantu baratahura cyane ko aba artiste atamafaranga bamwe bamwe baba bafise bagitangura ariko bamaze kuyaronka niba aba artiste baca bagira gute baca bahumugongo bano bamenyesha makuru baca bahumugongo ano maradiyo baca bahumugongo bano promoters baca bahumugongo umuntu wese afise ahuriye nabo kubera bumva ko bashitse kino gihe nivyo harabagiye bararonka ibiteramo za Belgique abagiye bararonka ibiteramo za Dubai abagiye bararonka ibiteramo mu bihugu bitandukanye bano ba artiste mu bagarutse babaye ba king sorry bagarutse babaye ba king aho tubwizanye ukuri agize Imana ruri indege agaruka yavyimvye agaruka yereka umumenyesha makuru ko ataco yigeze akora muri we naho vyakabaye aho umu artiste aja ku mbuga ziwe akataka amaradio akataka abamenyesha makuru akataka abo bantu bose kino gihe bigezaho aba artiste bataka bafana umufana afite uruhara n'iterambere nk'isubira nyuma ry'umuziki umufana umukunzi w'umuziki w'u Burundi kino gihe ari gushirwa mu majwi ko afise uruhara n'iteranyuma ry'umuziki w'u Burundi nibibaho umufana niwe yatumye mu bico muri abangaba dukurikirana ku ma Facebook nibo batumye tubico turi mushaka kuzima ngo muzimangane burundu hangara umufana kuko ni bano bafana mutegura ibiteramo bakaza kubaraba bakemera bagakorera ku rutonde muba mwatanze ku mafishe ngo ni saa 9 mugatangura ibiteramo saa 1 y'ijoro ariko bakemera bakabarindira izo saa 1 y'ijoro mugateramana bagatanga inoti zabo hanyuma ejo mukagura iyo miduga hanyuma ejo mukaronka ukuntu muri hayo mazu hanyuma ejo mukaronka ukuntu mukora yindi miziki ariko umufana kino gihe ari gufatwa uko ashatse umufana kino gihe ari gukogwa mu bwonko ngo bariko barasaba ko mwokora imiziki international ngo kandi namwe naho ngo mutaragera aho hantu kure c'est quoi ça umu artiste yiyemera umu artiste azi cyari ko arakora umu artiste amaze gusoma ibitabo by'umuzika akavuga ati aha bigenda uku naka ugira ngo ashika byagenze uku ntabwo aguma yidogera ku mbuga ngurukana bumenyi ntabwo aguma hangana n'itangazamakuru ntabwo aguma hangana n'abafana araja hagakora igihoga kikiriza mwabibonye naha mu Burundi honyene mu Burundi gusa ni mu Burundi honyene ndi kubibona aho usanga umu artiste yera kwa mbere gushaka kwa gatanu ari mwihangana murahangana nande iri no hangana rirabinjiriza iki ibi byari vya kera kino gihe umufana aratahura ko umuziki mwiza ko ari ushobora gutuma muhamagagwa muri ano mahiganwa y'urwego mpuzamakungu muri ko muravanga mwatereza guhamagagwamo ve mu majambo je mu bikorwa mu bikomeze je navuzwe byinshi navuzwe byinshi ndazi ma commentaire baranabigaruka ko ndazi baraza no kwandika kandi ibintu bitaki no fata ko ari nk'ubuyi mba ndiko ndanywa ro twaciye mu bintu byinshi cyane kino gihe birababaje kubona aho music gutera intambwe ahubwo biri kwirashita ubu rero habaye ihangana hagati y'abartiste ubwabo
nka sapina MB data muri gufiki kuva mu gatondo murenze ugwamo abakunzi b'umuziki w'u Burundi kuva mu gatondo muri mu ma text ari vide muri gufiki none umufana nawe acahagarara he abariko arashigikira mu gihe bariko barashihana nina bifu zitari za business ko aro bifu za business bifu zo kwidokera kuri Facebook utext no umufana ni ikintu gikomeye arabacisha mwijisho kandi aje kubacisha mwijisho ejo muteguye ibintu ntaza kino gihe abaririmbyi bose babaye promoters kabisa haruhande kwa promoters mu nyuma habaho no guhangana ku mbuga zabo aho guposta ibikorwa bishobora kugira ico ifashije umufana uyo kino gihe umufana ari kwatakwa ngo niwe ariko barasubiza umuziki w'u Burundi nyuma kandi umufana arafise uburenganzira bwo kugira icyo asavye umu artiste ati jambo nawo giruko arafise uburenganzira bwo kugira icyo afashe umumenyesha makuru jambo namwe dushikiriza ibiganiro bimeze uko kuko uno mufana cyangwa uno muntu akurikirana radio icyo ariko aragusaba utakimuhaye arakuva inyuma ariko bimeze kandi amaze gukuva inyuma cadukoresha mugani ngo tutamba wirorera ve mutu jambo ukoze indirimbo ikaba nziza si ugomba kugumutangaza ngo indirimbo ni nziza no si ugomba kugumutangaza ngo indirimbo ni nziza no yego nivyo uja gutera ubureza arabwibanza ariko umufana nawe aragaruka ahubwira ati wow good job kandi amaze kubwira good job nibisigura kuco ugira gute nibisigura kuca uhindukirira umufana ngo utangure kumubwira amajambo wishaki ngo utangure kuvyimba nibisigura kuco uhindukira mu nyuma ngo utangure kwereka abandi ba artiste ko ataco bariko barakora nuri wenyene vyokunda ko ushobora gufata igisata ca entertainment mu Burundi wenyene ntibikunda uri wenyene ntibikunda ni bwa bugirigiri bugira babiri muje hamwe muve mu bintu vyikiniki bo aba artiste bamwe turabona baravuye mu gihugu bagenda hanze kandi iyo mu artiste avuye mu gihugu agaja hanze ni gake ibikorwa vyiwe bisubira kugira inguvu nkuko vyahora soke barafite ukuntu babikora mugabo biragoye sico kimwe no mu artiste ari sur place mu artiste ari kuri terrain neme n'abamenyesha makuru uko nakora nkiri ngaho mu Burundi siko nkora ndi ngaha aha dufise umuntu abafise ibintu vyinshi bimuraririye aha nta mikino aho udakora kabisa urabaho nabi niko bimeze udakora uherekeza abandi yumvikana ko hari igihe udashobora guheba akazi ugomba ukurikirana ibi ntibikunda ariko ndi gutangazwa aba artiste fata ibikorwa byanyu nk'akazi business fata ibikorwa byanyu nk'akazi music y'u Burundi tubwizanye kuri kino gihe biragoye kuvuga ko ihari biragoye kuvuga ko ari wa muziki twari tuzi muri za 2012 2015 2018 gushika muri 2020 music yari imeze neza ibiteramo kwa wingi amasamirizo ubona ko nyene ibintu bimeze neza ariko harahindutse ibintu byinshi habayo gutambukira mu mugaro kugara kugala Beni Prince ati izi live uri kurazana ngo wibagiye connection ya hani wacu kumbure muzokira abaneje ndazi ko bitoroshe birababaje cyane menyesha makuru bararushe bikwiye aba promoters bararushe bikwiye umuntu wese
yagize urara kugira ngo music igera itegerezwa kugira kino gihe hari abariko baricuza, hari abariko baricuza, arabagira bati twarakoze mugabo ivyo twaharanira ntavyo turiko turabona, ivyo twaharanira ngo muragurukada mugani wa Jojo uhoraho muri mu kirere, muri mu kirere kabisa. Haruhande ya Trosa wadahari n'izindi anandi mahiganwa menshi agiye kuba mwe mutazogaragara, mwagaragarenko gute, mwagaragarenko gute, amahiganwa muyajamwo gute, kandi hagati yanyu bwanyu mu Burundi music iriko irazimangana kugutambukira ku mahiti, hiti zaho nyene. Umu artiste agezaho atanga intumbero kubamenyesha amakuru avuga ati mutegerezwa kunkorera ibi nibi ataco yarishe. Amasamiriza ari muri business bro, amasamiriza ari amafaranga menshi najyana bibiri banga. Burya amasamirizi iradiyo irariha amafaranga ku kwezi, kandi radio yaje usanga kenshi mu kuriha inzo bakoreramwe biba bitandukanye najya amazu dusanzwe tubamwe. Urasanga radio iri umuriyoni ku kwezi, hariho n'amaradiyo ariho imiliyoni 2 ku kwezi inzu bakoreramwo, imiliyoni 2. Aho ni inzu yonyene, ibintu vy'amatara ntibirimwo, ibintu vy'amazi ntibirimwo, connection ntirimwo n'ibindi bitandukanye. Imodokari iriro bamenyesha makuru aho ntirimwo. Ndiko ndabasobanurira. Émetteur kubatabizi, ndavuga émetteur yemeta ijya itumira radio ivuga. Kunsamirizi zikoresha ama émetteur akorera ngahi Bujumbura gusa usanga bafise émetteur imwe bari 1,500 c'amadolari ku mwaka. Anya ndababwira kanga ama radio, ndababwira ko aba ari ko aritanga kuko murazi ko nayo abaye imyaka itari mike uko akora ndabizi. Iyi radio ifise émetteur imwe, ndavuga ama radio asamiranira ngahi Bujumbura gusa no misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura bariha 1,500 c'amadolari, $1,500 par an. Ayo n'amafaranga bariha ikigo kijeje kurikirana ko radio neza ARCT niyo barihira ayo mafaranga. Amasamirizi usanga asamiranira hi Bujumbura no mu gihugu hagati bafise émetteur 2 yitegura gusohora $3,000 vy'idolari ku mwaka, $3,000 par an. Hari n'abagira émetteur 3 bivana naho yipfuza kwisamirizi ishika. Aho ndiko ndavuga kugira mwumve ko amasamirizi hari bisata bimwe yitangira harimo n'umuziki, mugabo bano banyamuzika ca bahindukira bagafata mu gahanga no maradi. Mbwira rero wewe urumva ukuntu bariko barakora, bariko baritanga, bariko baragwana. Hari igihe ukwezi gushobora guhera, hari igihe ukwezi gushobora guhera insamirizi atana meme difra yinjije bataronse aba sponsor canke bataronse ababaha akazi, ano ma company bitakunze ko bashobora gukorana, ugasanga bari sofye abene imitahe. Kandi nkuko kwisopa bagumye bari hafi bano ba artiste ndetse n'ibindi bisata. Mugareka magaje ku ba artiste cyane cyane usanga rimwe na rimwe ari bahindukira bakaburira indero abamenyesha makuru n'amaradiyo. Hari n'abamenyesha makuru bahembwa ku mafaranga binjije mu radio, bafata percent needs. Rero ni mwakora fresh muzohembwa bizogenda uko. Hari n'aba benevol usanga bakora mu bwita bajya bariko barimenyereza ejo bakabahitamwe bagashobora kugirwa abakozi. Ibintu vy'amaradiyo reka nekuteba ko cyane kuko abaho kwitanga kudasanzwe, ariko mba nshaka ko insamirizi igomba kubahwa.
abartiste biyadukiza ugasanga bariko baravuga amajambo bishakiye ku maradiyo bagomba kuba insamirizi. Insamirizi izi mbuga zije vuba. Tubwizanye kuri insamirizi aho hambere hahise atambuga ziraza insamirizi ivuze haragera n'igihe n'umuntu mubajije isani sangapi akaca kubwira ati ni sahi akaca kubaza ngo iri ku radio. Byumvikana ko insamirizi ni ikintu kizewe. Ni saha wasanga umuntu abanza kubaza ngo ni saha yawe ngo iri ku radio kandi radio nayiregegwa niki iregegwa n'abana b'abantu nyene bakorerayo. Mugabo kumva ko hari akaruvuga ati ikintu gitangajwe ni radio ni ikintu nza kwizera gusumba icyo nza kumva na kanaka. Yo cyace nico gitumubona ko amaradio rimwe na rimwe leta nishobora kureka ngo aguma ko ruko ashatse. Amaradio arakurikiranwa cyane. CNC n'icukwa zijejwe habaye uguhengama habaye ukora kutariko barugara. Rero iyo ino radio guhaye umwanya ikavuga ati mwe turabahaye umwanya mugabo nidukorane hanyuma ugasanga ino mwanya mwahawe mumaze kuba ibihangange bangangari muca mutangura kugira gute kuvyimba mugaca mutangura mugahindukira mukavuga nabi uwabaretse. Ndavuga amaradio n'amenyesha makuru ni ibintu nzi imiruho yavyo, ni ibintu nzi ukuntu aba directeur cyangwa abayobozi b'amaradio bahangayika kugira ngo abakozi baronka amafaranga. Mugasanga bana bamenyesha makuru bariko baracisha habo bagira bati twe tugira dukwane na bino bisata mugabo duha ukuntu twoposhinga umuziki hanyuma cyo canke hirya y'ibintu ego iradio nitangaza umuziki gusa bari ibindi bisata bitandukanye vyinshi mugabo je navyo ndeka duhagare ku muziki ko aba artiste no bakunda kuburira indero ano masamirizi. Ndavuga bamwe aba artiste bamwe uko si bose. Hano bamubwira ni ibi by'imyidogo yanyu usanga sizotuma muja muri ano mahiganwa y'urwego mpuzamakungu muriko muravuga. Ikizotuma muja muri ano mahiganwa y'urwego mpuzamakungu ni ukumenya d'abord ico muriko murakora, ni ukuraba abandi kugira ngo bahashike bakoze iki. Aba artiste bacu ni baba artiste baronse amafaranga bategera biyumvira kuja gukora collabo na bano ba artiste nyene bagaragara muri ano mahiganwa y'urwego mpuzamakungu. Aronse amahera ni imodoka nziza nabigeme beza nukunywa amashampanye kuva kuwa mbere gushika kwa Mungu bakibagirwa ko ano mafaranga yavuye mu muziki kugira ngo bawukomeze. Ni umurima bagomba gutabira. Uno muri agomba kutabiziki agomba kwimvira ati nindagezeho kino gihe pyu korabo nindagezeho kino gihe pyu korabo ejo rero bano ba artiste no bazogira gute no bazotuma bashika hano nyene abandi bageze. Mugamugira ivyo mutaravyumvira igihe ivyo mukiri kure yavyo niho haha muhindukira mugaca mutangura gutana kwa mashavu. Nigeze niyo myaka yahera numva ngo mugeze ku biciro bimeze uko nuko amafaranga ngana uko okay. Bugahiga ko hoba korabo simwe zikomakomeye ukabura aba legend sinzi byabaye bamwe bahavuye banabivamwo bandi baja mu zindi business. Umva abagisigaye muri uno muziki ni ngorane. Iki gihe bari gutegana imitego none no mayigano muzi bajamwo gute? Muzo yajamwo gute? Biragoye cyane. So yari nyene kugaruka kubiriko biraba mu muziki na kamara maza ba artiste sinzi bamwe barasinziriye abandi bari gushihana ku mbuga abandi baracagwanira ama commentaire nyinshi abandi baracagwanira ama views na kwije views ibihumbi bingana ukundi kingi muri abana abandi ubu gusora indirimbo kwidoga abandi bartiste bahera mu gitondo ushaka kumugora bariko baridoga abandi bana bari kwandika bari kwiyumvira bari gupanga plan y'ibikorwa vyabo kugira ngo ivyo batashitse ko mu mwaka w'ejo no mwaka babishikeko. Mugabo ikibazo kihari mbambona umengo siho muri nabino ano makosa yagiye arabana ntabo mbona bariko barayakosora. Biracyari ibintu kwidoga
ni imyidogo gusa nta ntambwe mbona. Birababaje cyane. Nta wuzi ko ari no namba ariko irabera muri Kongo yatumye ibintu byose bipararangana na M23 n'igisirikare cya Kongo. Nta wuzi icyo biriko birava ko twenda bona umenga ibintu byose na cyane cyane mu muziki byanse umu artiste asohoye indirimbo kino gihe aho gukomeza kumenya ati akaruta kandi karakamira ahubwo ahangara abakoze ibishoboka byose kugira ngo no muziki ugere kure haca baho guhangarana. No, birabaje. Reka nikiri noti je hano nipambanire. Ubu aba manager baratinya gushora imitahe mu ba artist. Ahandi mugabo aba manager bagomeza kwiyongera bagomba bashora imitahe mu bantuze. Bagomba bashora imitahe mu ba artist bagomba ibintu nabona ko ijyane nari ni vibration kabisa. Muga twebwe iwacu ubu nawe barabashamo udufaranga dukeya baracitse intege. None ubushira amafaranga gute mu ba artist bagomba bashihana. Aba artist bigaragara ko mengo nta mbono bafise.